Ubwa mbere Kigingi wavuze ngo yavuze gute? Vuga rero umuntu wa mbere mu bamenye iyo mpano ni Kigingi. Yego numvaga yaje kwisoma kuko jewe stand up comedian sanzwe ndayikora. Mugabo ndi umuntu ntakunda ibintu vya kombaomba. Okay. Kugenda gusaba stage ngo impananje nkine nguruma ngo bambone ngo shanka ibiki. Kuko ni umuntu nizera yuko igihe cy'umuntu gishitse kiba gishitse. Imana iyo yuguruye nta wugara. Kandi iyo yugaye nta wugurura. Yego. Nukuvuga umugisha w'umuntu ntiwibe. Okay. Tugaragaza urukundo muri vyose apana urukundo rwo ku muntu. Yego. Urukundo rwo mu bikorwa. No musi abantu benshi bagaragaza urukundo rwo kujyajyana. Kuri statue. Yego, kuri statue urumva. Abakomedie bakaze bose. Bariko bafamusemo. Urumva? Bariko fa ijambo kanaka bakoresheje. Jewe narazanya akajambo no musi karariye tikageza hano ka cendi mireye. Kubadida. Ifese yagakoresheje mu ndirimbo. Kandi abantu benshi ntibazi yuko ari ijambo ryawe cendi mireye. Ntibazi ko ari jewe nije nakazanye cendi mireye kubadida. Hello friends and family, mwaramutse neza bivanye naho uherereye ariko kandi mwiriwe bivanye n'umwanya ukurikiraniye kino kiganiro. Nkuko usanzwe bizi ino ni The Real TV show nakwemereka kuzana ibitandukanye abatandukanye ahatandukanye. Nko kuri kureba kuri no munsi wacu ndi kumwe no mutumire cyari gihe kirekire bariko muravuga yuko ebana The Real TV show waduhevye ariko I'm back again kugira ngo twiyage n'abatumire bacu. Nko kuri kureba kuri screen za The Real TV show ndi kumwe na Cisha Ado, bamwe mu bantu bakoze amateka cyane. Wawe ndi peruka kubereka performance yiwe twarabasavye ikigongo turababwira yuko amasanamu atarashobora kuboneka neza bivanye nuko muri Kigingi sama uyu mwaka tutaronse ubukwidegemza gukwiye kubijanye no gufata amasanamu bivanye nuko hari bariko barafata amasanamu bafise contract na Kigingi. Ariko nko mumenyesha makuru umuntu yaragerageje kugira ngo ibintu bigende neza, dushimira Tigwa Gasore yagerageje kubikora neza maze mbasha nawe arafata akora editing y'amasanamu. Murashobora kubona ivya Cisha Ado. Cisha Ado kuva mu ico gihe urabona yuko mwagiye murakomanta bamwe ngo arasumvya naka kuri stand up comedy, arasumvya abanaba bamaze kuba kizina, ahubwo Kigingi ndetse n'abandi bategura ibiteramo bamurabibyiza kugira ngo ntasubire kubura mu biteramo kuri stage kuko ngurabona yuko aza yapanze. Rero Cisha Ado nkuko nabikubwiye ari kuri screen za The Real TV show. Ikaze Cisha Ado. Murakoze cyane Alando really meze fresh. Jewe ni kirekire mugabo ni n'iryambere mugabo duhuriye kuri The Real TV show. Ariko sijyanyuma. Ni ntango y'ivyiza kuko ivyiza birateba mugabo bikaba icavuze sati. Yego umeze gute Gacisha unye Cisha twabareka gukora ikiganiro ataraje mu banga akaze gose ubu n'umushaka. Ifashe gute Gacisha ubusore ntubukumbuye? Bo ubusore umuntu arabukumbura. Kino cyambere umuntu akumbura nakantu ko gutwika. Kuresha. Aha. Maze kuba kugwa ibintu byo kuresha ubonye bose ngo tuvugane bica bihagarara kubera yuko bamaze gufata kwakira andi mabanga. Rero umuntu aca asubira nyene kuresha nyene w'Imana yamuhaye wo babana. Usubira gahamagara madame nyene n'ubwo urumva ivyuza kuvuga byose ategerezwa kwemera ko mubana. Ego ivyo rero nivyo novuga umuntu akumbura mu busore mugabo naho nyine umuntu hayimara mu mwanya munini kuko tuba dusanzwe dufise n'ayandi ma engagement n'ibindi bikorwa. Ivyo nyene biza nyene umwanya mutoyi ibisigaye ukacibandanya n'ubundi buzima. Muri rusangi remeze neza. Ndabibona nawe yuko mutwe agomba ngo mutwe wabaye munini. Wabaye na mwinshi buye. Wabaye mwinshi. None ubuko yuko mu minsi yahera bavuga bati ebana mutima amafaranga yaje bona mutima Cisha arakurikiye jo n'umubiri waje atukimona ari pasteur kera ntiyangana kujya. Mugabo urabona yuko hari kandi kantu kiyongereye ko kavuga ati jya muntu sumusore arakubita kaye ko mu gatondo. Oya je nta cayinywa. Nta cayinywa by the way. Niko bavyita. Ngo bunye ngo umva wose gamenya nakaya kariko. Akagenda fasha gatoki. Ni atari. Bo urumva. Umuntu bava ngo umugabo ahimba amazi. Yo yayivomeye. Ukuvuga ubu tujya rasiyo twirondereye. Ntagenda kumyorera amazi. Uzi yuko ataco waraje urumva ntashuza gusaba. Urumva wewe ubwa uvuga ati si vya bindi ngo none tujye umuceri n'ibiharagata gasosi. Ukuvuga ngo ni wagashakura. Oyo umvuga gashatse urakingurira nta bindi kandi ubu ni sawa. Naho mubwira atarura imboga zose uzane ngaha.
segabwa ati ntangora nese ubisuma tinejo nzorondera hanyuma mu nyuma ndakubwira uzani note ntuze kumbwira ngo urumva ngo none ngo ntiwaziganije ujya gwawe ubuzima bw'ubusore n'ubuzima bwo kuba umushinga ntahe nye n'urugo ubona bitandukaniye kuki negiki wobwira abatarabijambo bo aho bitandukaniye ni gufata ingingo uri umusore nta kikugera kiba kihari ukuvuga ufungura aho ushatse urara aho ushatse yego ukora ivyo ushatse ni gake n'umuvyeyi yakubaza ngo mbega ngo uri mu biki uri hehe urumva ndibuka nkiri umusore naho narara mu gahinga naramenyesha nkiriyo kure bikaba biheza mugabe cette fois siko biri hari amasaha agira azabona ka message uri mu biki kutambwiye n'ubu ndi ngaha arabizi ko ndi muri bino bikorwa urumva hanyuma kandi kendi naco ubufisa aho barizwa ubufisa ico no kwita adresse physique ejo ni wakora amanyanga canke ibiki avuga ati wewe reka yiruse ntaje aho tuzakumuzanga turahazi urumva naho boza bakakubura muhira bazoguma bagwinda umugore wawe fendofe bazogucakira yego nukuvuga ikindi kica kiza novuga ni ukubahwa hari cubahiro ciyongera ko umuntu amaze kuba kugwiwe bitandukanye no kuba ari umusore c'est vrai abasore hari gihe benshi babubahira kanoti uraza umuntu afise kanoti gihe cyose aruba yitwa mutama bamwita mutama mugabo umuntu amaze kubaka nawe hari yindi honneur imuza ko agira bivanye nuko ageze ku rwego rwo gushinga umuryango hariho n'abantu batagucoresha ukiri umusore mugabo uri umupapa agucoresha ati ngo tuvugane teka habavye rabo ngo bane na disi rero naho yego Cisha urabona neza yuko ubuzima bwa comedy novuga ngo urumwe mu bwahaye kuko urinze ukora comedy byari bigoye kugira ngo ubone umuntu ari mu bisata vy'imyidagaduro akora ubugeni umuntu ashobora kubavuga ati ndafise akandi kazi ku ruhande wamenga umuntu ari mu myidagaduro n'umuntu abwirizwa nyene kuguma ari mu myidagaduro ibintu vyiwe adresse y'umukomedie umengo no kwambara gisazi akavuze mutima umengo no kuguma yambaye ibintu nyene bimwerekana tuka twenza umuntu wese atazi yuko atwenza aza kumuna nk'umusazi ugerageje kuraba komedie mu myaka iheze ukacura na generation yiwaye niyahe mpinduka ihari canke nigiki cyahindutse ko buryo uvuga ati twe tuje hari byari bihari mugabo twasanze atari ko bimeze ubu bimeze uko bo twe tuje hari byari bihari notama nko mu nyambaro nko agira bivuga mu nyimyosho ngene umuntu yimosha ngene umuntu atambuka guhindagura amajwi en fait byari mu bintu bigaragara novuga ibintu bigaragara by'ibikorwa ugasanga ngene umuntu yisize urumva kisiga mu maso akirabagura kw'ibintu byari bimeze uko umugabo no munsi siko bikiri uno munsi gukora comedy fatiye ku nyambaro canke ibiki ivyo abantu basa nabamaze kubimenyera ntibigikomeye cyane ahabwo uno munsi comedy ihagaze ku buryo umuntu ashobora kwifata imbere y'abantu ukungena ashobora kwadressa message kanaka mu buryo butwenza mu buryo butarambira abantu mu buryo butuma abantu bo mutega amatwi mu buryo butuma abantu bose baguma bipfuza ko uwo muntu bo mwumviriza uno munsi nigo rugezo tugize nte tugezeko rutandukanye no gwakera ego system yo kuza mubabaza mu nyandiko yari igamije system yo kubabaza mu nyandiko no kuvuga ngo umuntu akumva mamo agatwenga kubyo nko umuntu abonye Cisha Ado nko kwaruvuze ngo kera byasaba yuko umuntu ahindura ijwi byasaba yuko yambara uko byasaba yuko yirabagura uko muga mwebwe mwababaje mu nyandiko kubyo umuntu niyakubona arazi yuko ari terme nshasha aza kumenya atarazi kari n'ikirundi byari bigamije iki bo ntaco byari bigamije kuko ntitwari tuzi ico bizoza gukora canke gufasha muri societe twabibona gusa nko kwiryohera kuko twari dusanzwe dukina mu rusengero je nsanzwe nkina mu rusengero ni naho novuga twahuriye na Mutima rero niyo systeme twakoramwo kuko twavita ngo nakanyura jisho rero tuca tubandanya muri ya systeme nyene bivanye nuko ngene twakuze amajambo twavuga uburyo twakwitwara tuvuga teka tubane tuvuga vya bindi nyende kubisanzwe twe twandika ama script bisanzwe uko ngene biza kugenda hanyuma amajambo tugakoresha yandi nyene twamenyereye
twakoresha mu buzima twari dusanzwe tubayemwo bwo gufyatura amatafari byo kugenda kuryamaga byo gukina imipira byo mu misangira bivanye n'abantu ko twabaye rirare dukoresha amajambo nyene kwa Kiswahili nasema maneno ya kijiweni urumva ya majambo nyene tumenyereye tuca twisanga rero hari abantu amajambo batigeze bakora bayazi yego bagenda barayamenya muri ubwo buryo tuca tugenda kubimenya mu nyuma tumaze kubona ko ari abantu bariko barakunda uburyo tuvuga n'amajambo dukoresha tubati bwa bundi rero cette fois-ci iyo twanditse script runaka reka turondere n'amamokre dutegezwa kwenseramwo kugira ngo turabe ko tworushaho novuga gufasha society bere mbonerwaho no gutera kamo uno munsi haje bita Academy Lundi bariko baragerageza kuzana amajambo mashasha yokoreshwa na cyane n'abarundi kazi aze batwikoreko kugira ayo majambo tuze tuyakoreshe mu buryo bwo gukina novuga ama comedy kuko agera kure hanyuma abantu baheze bayamenyereho kandi baheze bayakoreshe kuko nama majambo menshi wagiye turintroduce muri society no musakoresha yego nivyo ndibuka yuko ijambo kanyanyaye uno munsi umengo yakoreshwa cyane meme no muri aya makartie bita ngo ikibosi ugasanga umuntu avuze ati ya karanyanyaye kweri no kuvuga ngo umuntu mu gukoresha kanyanyaye twakunda kuvuga kabaye haraje kanyanyaye umuntu wasanga bayitushe ugasanga aratwenze kubona Cisha Ado yabamenye yuko aza kumva amajambo mashasha kubona Mutima kubona Joba kubona Alice wewe bumva byari bindi bintu bikaza umuzo wanyu urafise ico wahinduye mu gisata ca comedy ego urafise ico wahinduye kuko ni benshi bigiye kuri system twakoresha kuko nako twaragombye kwigana system z'abandi ariko ziraduta kuba amazi n'izihe system mwagerageje kwigana twaragombye kugira ibintu novuga vy'ibisazi gusa ibintu abatanyigisho birimo tukagomba ibintu byo kugira nyene duhindura ingendo urumva nyene muri script kanaka tuko uri crafting ugagomba guhindura ingendo mugabo ndabwira mwene wacu ati bane bino bintu je ndabona ntibiriko biramacingana no kungene isanzwe ndemwe nuko niyumva ndumva vraiment ibintu turimwo si by'iwacu yego reka dusuye mu ya system yacu tugira ibintu biri seriye mugabo bitwenza birimwo n'ubwenge buke bazobitahura kandi bazobikunda kandi bizofasha abantu ebana turiye vyicara turabicigane navuga ati ivyo bintu ni ivyo turafata decision yo gusubira ukakera ukora ibintu biri seriye mugabo birimwo ubwenge kandi bitwenza abantu turabibandanya buke abantu barabikunda barabikurikirana uca twisanga comedy zacu ziko zikundwa n'abantu b'ingeri zose baba abakuze abantu biyubashe baba batama baba abakiri bato bose ku buryo n'abana bona bibaryohera urumva ibintu abantu bataziga kandi uca dusanga ni zimwe muri comedy zizomara igihe kinini mu mitima y'abantu gushikaho n'ubu hari umuntu abona comedy ya kera haize nk'imyaka 3 ngo nabonye ngo akantu gashasha ngo mwakinye kubera iki kubera ko ya systeme twabwa reka tugwe muri no systeme kuko ni comedy zacu abavyeyi bashobora gushiramwo bakaraba ari kumwe n'abana ntibagira ubwoba ko ari ibintu by'ibiterasone biza kuvuga canke biza kuba ngo bamaramare mu gihe abandi bagira ibintu by'ibirova bikarangira bagiye mu bintu bakavuga ati pepe naka sinkeneye kumubona sinkeneye kumwumva tibivanye n'ukungena agirante n'ukungena yitwara nico rero catumye gushika uno munsi ari byo biza guhindura kandi bica bituma n'abantu benshi bavuga ati bifuza go dukina nk'abanaka dukinana n'abanaka nico catumye Mutima yisanga hari imigwi myinshi iri kwiramuhamagara kugira bakinane kuko ugiye kurabana ama script bandika basanga afitanye isano n'ama script ya timu Mutima benshi mbere bakibaza ko twebwe twazanditse ko barabona ati ino style yo kwandika ino tushe ya timu Mutima si ya babandi basanzwe bakoreramwo bituma n'iyindi migwi igomishaka kuza dukene na Alice dukinane na Cisha Ado na ba Joba na ba Mama Soso isanga abantu bariko bagomba kugira ante kwiga kumera nkatwe yego mwarabajwene gusa harimwo inkumi imwe uretse yuko arabandi bagiye barabamwe mugabo bo baje inyuma ya Mama Soso Mama Soso mwamukonvense gute kugira kinane namwe kandi ari umumama kuze nabonye afise n'umwana kuze bo Mama Soso nko nabivuze
umengo mwari mushushe n'umumama atarakwiye kuba ari kumwe namwe mugabo ubona ko yafitinga muri script zayo. Yego twari tumukeneye kugira ngo bikunde yuko ibikorwa bigenda neza. Kwisanzwe yari asanzwe adufasha nkirongo y'umugwi bita Light of Angels team muri EAC niwe yadufasha bien sûr. Niwe yadufasha mu kutwambika. Okay. Kuko twarakunda gukina ibintu bijanye n'ivy'abakera, ivy'abami, akadufasha mu kutwambika ibitambara, kuduhindura ibintu vy'aba makeup, rero yarabikunda. Okay. Ku buryo urumva dukeneye nk'ibikoresho kanaka ugasanga aradutereye. Rero tumaze kuba turi muri team Mutima turavuga ati turakeneye umuntu w'umama akuze. Wati eske wa mu mama twara adufasha kuno kutwambika ntiyoza. Hanyuma tubimuvuga ati je noza mugabo no kuraba ibintu muzonkinisha kameme bavuga ati twe nta kibazo nk'umuvyeyi urumva hari ibintu utegeza kumurengera karimba. Hama nawe arahezera yaga no mushinga ntaye bambwa ati okay there is no mara cyo ugenda ugakora nta kibazo. Nuko rero yiro trovye muri team Mutima kandi birakomeye bana yuko abiryosha. Cisha waramenyekanye cyane kuri video wanka kubatizwa. Mbere novuga ngo niyo video ya mbere yabaye viral yiwawe wabonetse nk'uri main actor mu gihe Mutima yari ahari mugabo amajambo ari kurakoresha mu kwanka kubatizwa yaratumye uboneka nk'uwafashe ijya sene cyane kurusha abandi ndetse iratuma umenyekana gose mbere nayiko ndarabaka ko kujyari kuri Facebook ni imwe muri video baguma bazana mu recommendation ziguma ziduga mu reels. Hari harimo message yahe wari ubizi yuko ijya video hari gihe umuntu akora indirimbo canka akora film akavuga ati iye abantu bazoyikunda wari ubizi yuko ijya video izomara igihe kingana kujya nk'iki cuno munsi mu gihe bashi batazi yuko ari na video ya kera baguma bibaza ko mwasubiyemo se kubisanzwe ijya video ni video twahereyeko ni video twahereyeko twakinye zari video zitatu ijya mbere yanaduteje n'ingorane kuko kamera y'abandi bace bayidumba mu mazi Kicheko takurusiriko. Okay. Tuja mu byo kuri hanya kamera. Umuntu kuri mu ma video umuntu yibaza kwizogera higeze. Ntiyarimo nta nivyo umuntu yibaza. No kuvuga abantu bakije barabizi ibuye abubatsi bagaye. Iryo ryahindutse rigumye ifuruka. Kubisanzwe rya video twebwe twarababaye. Dushwanira umuntu uko yayikoze. Ugati we waratwononeye video ugenda kwikorogota ariko wamaze kuyirekura yagiye hanze ntaco tugikiza kuko ijya video yatangura turirimba igisirimba nyene mugawe siku yayikoze urumva yatangura turirimba igisirimba kibanye ne ku musenyi fresh cinguvu twinjira mu mahazi nyene urumva ku bintu vy'ama dance asara abantu bagira batizwa urumva yego nk'umunagomba nk'agakiza nyene agashuyi mugaba carabikata byose ashaza kugira akantu kagufi nivyo byatubaje twebwe ibintu twabona ko biza kuryoshya ijya video we yarabikase arabikuramwe acaza nabijya rero petete nova ko ari imana yamukoresheje kuko ivyo yazanye by'abantu bari bakeneye kandi nivyo bakunze hari bamwe babikritika bakavuga ati mwakinye kera iyo video nta nindwi irahera ndayibonye kandi vuba ahubwo uzoshindungikira link nishasha kuri Facebook nanje abantu bama bayinsaba ni zimwe muri video novuga ngo nkunda kuraba ni harabavuze yuko ngo mwakinye kera no muri ko murakinisha ivy'agakiza ko bwawe urabibona yuko hari abantu mutiri munsi rimwe na rimwe iyo mukinye message mwa mushaka gutaka uno munsi iyo umuntu yabaye addicted n'ibintu vy'agakiza uyo muntu ikintu cyose abafise commentaire no bw'i negative yamagitangako. Okay. Nagomba ndabibutse yuko turakijijwe. Hambavu yo kuba dukijijwe turaduhagarara imbere shenga tukavuga ijambo ry'Imana nkavuga ubutumwa petetere ko ku bantu bakubutse ku bantu bandi kaga imbere kandi ndamaze gutumurwa no mashengero akuze gusoma kuvuga ubutumwa apana byo kuvuga ngo vendredi ngo samedi no dimanche kirte irimwe abapasiteri b'abatamakuze ubakavuga turafise umutumire naka haje imbere na bibiliya ngasigu ngishika imbere abantu image babona image ya comedy mugakira sivyo mugabo sivyo mbambamwe yego rufetereye kugira bijya ntituwa tugomba gukinisha Imana canke ibiki ahubwo tuba tugomba kwigisha abantu uno munsi ibintu by'Imana batabiha agaciro canke bakabifata mu canke babijamwe batabitahura umuntu nitwakina video y'Imana ukabona umenga twa exaggerate canke ibiki uzubaze impamvu twakinye ivyo bintu nigeze guhura n'umuntu
ambaza impamvu twakinye avuga ngo twakinishije Imana twakinye video tugiye guhamba mpagarika abantu nkabwira ati nimushire hasi ngomba ndamusengera ari mu isanduku yafuye nimba iyo video warayiravye ndamusengera umwanya munini birangira nirutse hanyuma umuntu akajaza avuga ati ntiwagombye gukinisha Imana ibintu nibibaho ibiki uno munsi hari abantu bakijijwe bavuga ngo turizera Imana dufise Imana yaduhaye ubasha n'ubushobozi ko twama dusenga tuvuga ko Imana yaduhaye ubushobozi bwo guhonyanga inzoka no gushingura karimbe kashinzo n'umugwaniza ubwo umuntu ugasanga ubwo bushobozi buri ku munwa ugasanga arabwatura ugasanga umuntu arasenga mugabo Bibiri bivuga ngo harahirwa umuntu yihangana gushika kwiherezo ugasanga uri kurasenga mugabo hakugoma muri kagakiza hakugoma muri bya bindi nyene uhagarara nyene antake un vrai chrétien ukasanga ugiye kwihebura ku kanyuma ukadendebwa ku kanyuma kandi cari gihe cinyisho nico twagombye kwigisha nimba watangwe gusenga vy'ukuri ari Imana yagutumye kugira ngo usengere uwo muntu azuke hagarara muri kwa kwizera nyene kuri mwa pana guhengama ku kanyuma ni bimwe mu bica bigaragaza ko ivyo urimwo Imana yagutumye nawe ntuvyizera ufise ibindi bintu buhengamiyeko naho rero nagomba kubabwira kuko twese batubona rya turakijijwe yego ugerageje kuraba message zanyu mwagiye murakira harabo zahinduka yego abo zahinduye bamwe amakomanteri turayaronka hari ivyo twakina bamwe hari n'abadushimira rero bose abantu banshimira bakaca bandonda ati nukuri impaka nimero kwabo kuko ibintu wagiye gukina n'ubuzima bwanje yego wankiniye ibintu urumva abandi akavuga ati jewe burya rero urazi ko nagomba ngende kugira ibintu bimeze nk'uko mugabo ndafashe decision yo kubihagarika ndabona yuko nshobora kugira ikibazo bivanye n'ivyo mwaki bivanye n'ivyo twakinye ugasanga umukobwa yagariye muri akurabiye ko urumva ugasanga yakurabiye ko byabo mu mahoteli ugasanga umuntu yakurabiye ko ukavuga ati none ndabigenze gute n'ibiki geto mugenza waciye nkakuvamwo urumva ivyo ni ibintu byama byaba kuko kenshi na prepare ibintu dukina muri timu mutima n'ubuzima busanzwe apana ngo busanzwe gusa biba byaranabaye okay abari story mwa mwarabonye nk'ubu hirya video nakina arisagarira muri geto umuntu yatije ijya ni true story yabaye mugabo sino havuga byensire mugabo byabaye ko bari nico nagira nshikiye ko tikubera ikicishe yakunda gukina ama story yo mu mageto ubwo ubuzima yarabaye mwe cyane ni true story yabaye urumva yabaye kandi hariho scene imwe nigeze gukina isa ni yabaye niyambaye ko kuri jewe kuri madame okay urumva cavuga ati wewe urumva kuko nagasene kanyenteresheje kabaye ndavuga ati reka kana kantu zinda kenseremwe betete ko atari jewe gashobora kuba kabaye okay urumva bitete ko byabaye mukiri mu ko gashobora kuzobakora ego kabaye tukiri hehe muri fiançailles okay urumva ndavuga ati reka kandagakine kazobura ko karashobora kuzogira kagafasha kandi vraiment harabavuga ati nukuri ni impanuro buno buzima ko turabamwo ubuzima buriko burashika hari ijya mwakinyewe na Mutima habaho kwiyemera kwambwira ati je mudemu wanje peti bikarangira munagwanye bagutwaye umukobwa ijya story mwayikinye wayikinye ufatiye kuki yabaga no munsi rabayeho mu buzima bwo kwirata ijya story nayikinye bivanye nuko kenshi iyo abahungu ndabizi ko twarakunda kwiyemera mu irigara ati jewe nije nze gutera imitoma gusomba mwese je code nashizemwe ntukura jewe code jewe narugaye kandi vraiment iyo ni impano twakuranye surtout ndivuga kuri jewe nareheje umukobwa vraiment kuko jewe namwe kuva kera nama mvuga ati ndifuza umukobwa umwe ndiko ndamuresha tuzoguzuka apana mu kugwana mugabo mu majambo apana ndiyo bwana apana kuvuga ijambo rimwe akaca yemera ukubisa umwana yashaka kuri utera iciyumvira nawe gutera ikindi manzi uteka umutwe kaguha ikibazo kigushusha kugira ngo icushaka acemere bigutwara inguvu mon frère je madame ugira ngo uno musi twe tubana namureheje umwaka n'inusu okay umwaka n'inusu akagumye bagumako bana ndavuga ataha ndabwira abajama bati wapineti je ujya tuzokwiruka gushika ebana umwaka n'inusu uravamwo neza hanyuma aravuga ati ndemeye kuko nta drama ntakinye
ngira nta majambo ashoboka ntakoresheje numva ngira waraja kuri parallelisme ngira waraja kuri Google kurondera n'amambo oya jewe vraiment impano yo kuimprovisa aho nyene ni gwawe aya vraiment ari ngaho nyene ngurumva ngo ndabuza amajambo mvuga oya ku buryo vraiment ni bara ringa imbere yacu rya green nashobora kugira composition kugira ngo ndabe yuko no convene nawe nyene arabizi ukamukubita akajambo kaza kujana n'ibyo nawe nyene arabizi yo haraje nk'abashitse muhira kenshi tuko turanka amafilme y'urukundo akumva nk'umuntu akora atera imito mu mwaje bati sha bareko banyibutsa kakera kwe urumva ati iyo nari kubimenya ariko kuri coding nkazora ndakumvisha amajambo horombwiye mbe kutaki yambwira tuko twiruka n'ubuvutsi ako kantu reka karavize ikintu gakorako kije weruka kubwira amajambo asa nkayo kuresha madame ryari ubyibutse neza udaciye ku ruhande kavuga ati ndafashe umwanya ngira mbanze ndamuryohere mu ndobo ejo hari kwa kabiri ubu turi kwa gatatu hari kwa kabiri turafatira kino kiganiro hari kwa kabiri hari kwa ejo izari tariki 24 ku radio niho nafashe umwanya nko minota 3 le 24 uri ku radio wafashe minota 3 yego uha message ndi kuri microphone ndamuha message kandi komeye okay yego kuba tayumvisa abubwiye bagende barama amashive y'ivyo twayaze ku radio en fait no kumpagarasha no kumutera intege no mu kumwibutsa contribution yiwe mu buzima bwanje okay kubisanzwe uno munsi uwitwa umudamu w'umuntu arafise ico yakoze kugira ngo no munsi umuntu ahindurirwe izina abe uwo abari we uno munsi ndiko hanini ndiko ndahagarara kungene ataharavye apparence yanje uko nagaragara kuco gena muresha sinarenze ibiro 50 okay aho rero naba navyibushe ataravye apparence ariko yahagaze kukuri kwa majambo yanje namubwira kuko ni biri mu bintu ya n'umutiko turayaga kunda kumbwira nukuvuga mvuze ko nabiheruka meme na samedi twari munyabugete so habona sinikunda havuga urumva tuko turayaga twibukanya akakera kungene vyari bimeze kuko nasanze ari bimwe abagore canke abadamu bama bakeneye mu buzima umugore akeneye ko mwamumubwira ko ari mwiza usubira umubwira utujambo tumuryohera urumva kugira ngo yumve yuko mu rugo akunzwe yumve yuko biherera muri bya bikorwa byo muhira gusa urumwe mu bantu iyo uronsa kadyo turakunze guhura mu bibanza bitandukanye nko wari ubivuze ngo ntiwirigura havuga muri kumwe na madame ntibikunze gushika ku bantu baba celebrity benshi bifashike wewe hari ico bimwongera muri mugenzi wa mbere mfise kuri ino sinema madame wanje niwe mugenzi wawe niwe mugenzi wanje kandi nawe umuhanuzi wanje rero jewe ntafantanwa renwa gake kabaho n'ivyo vy'amajisha nk'ibiki wapi ninwera amazi kenshi rero mu gihe mba numva akanya kahari naho mba mfise 5000 nambwa ati raba ahantu tugenda fana kayino tukayisa niwe mugenzi wanje mfise nawe muhanuzi nakuvuga nturonsa kajumu gusohoka n'impaka uje gusangira nawe kenshi duhuye mbandi uwo ntavise ibindi bintu ndimwe mba ndiko ndakora niko tuba turi kumwe okay yego hari ico biheza bikamwongerera muri zangoga zo kuvuga ati burya natwaranye n'umugenzi wawe impamvu ivyo bintu nuko nabihanuwe n'abankurira ndafise nanje abatama bandeze kuko iyo umaze kugira mariage madame wawe ko wamubona akiri inkumi nk'ubu musheri wako mubona akaguhabura umubonye ukiruka ukarumenge bana n'ikiganiro cyugihagarika nyene ukacugeye yani ule mvuto birahira okay rujya rukundo rurahira ibintu byishoshe bigahera nico gituma no munsi turama tubona hari abagabo bacamo abagore babo gasanga ko agenda ku mukobwa w'agapukupuku kandi ari munsi ukavuga ati vraiment ndabira nk'ujya muntu yagiye ko bamufatanye n'umugore afise ingene tumubuze umugore mwiza umugore yiyubahatana ntacabuze kavuga ati none ariko arondera iki muri bijya bintu abona umenga bijya afise yaramaze kubimenyera okay rero kugira ngo ntutwagwa kayombekera n'ivyo bintu bisaba ko umugore wa mugira umugenzi wa hafi okay bisaba ko muyaga mutera inkuru mu blague
je madame usanga turi mu bintu byo kudoberana hajya hora ndobera kanya agressa vraiment kabona kumega kabona yuko arambangamira vraiment urumva nkabemenga nagashavu karaje ni sawa urumva birakreye ubundi bugenzi biratuma kwisanzurako urazi uko madame set ubu nta cisukisha ibintu by'isoko cyankiki je turikundaniye vraiment tubanyeho urumva nk'aba best kuburyo avuze ngo nkeneye kuyimosha ikani bisanzwe ni wewe wewe genda ugasanga yimosheje urumva ordinaire agashira tentire nibisanzwe jewe kuko no mujama kugira yumve yuko urugo ari mwa ruhimbari warunezererewe liberté ndayimuha urazi yuko akunda kwibyo tuvagiye kuyimosha bagiye kumuzika tentire ukunge nabagaragara nimba jewe turi kumwe ndambwa tumbiza tugiye hana okambaye ubutu turatwicomoke hari ngorane umubebe musige muhira musigira abandi twebwe twigire ugasanga turifatane mu ibarabara dutwenga ukamenga nyene urumva ukamwiyusa bwa buzima bw'inyuma hari urumva kamengo n'abajama tubahuye biraryoshe ibituma ejo utazogira agatima ko gucamwe umugore wawe ko gufata izindi ngeso urumva nk'ubu jewe vraiment kukubwira ngo ndafise ngo abagenzi b'abakobwa ngo tuvuga n'umuntu aba yitwa ko ari umugenzi w'umukobwa tuvugana niro turuva namubranchije kuri madame bamenyane ntihazo yindi memenyerano y'inyuma umva byarakreye ikindi gicapo uno munsi madame naho bomubwira ati umugabo wawe tumushakiriye hano muri ghetto ari muri ibi kuvyizera biragoye acha kugira ngo avyemere oya vraiment kuko aranze tujanye inshuro nyinshi umutima wanje arawuzi umode pass ya telefone ntavyibika arabizi ntavyo guhishanya ngo ibiki nibiki nanje ndamuze kumbwira ngo madame ngo twamfashe nini cyo nico ukunda hari umuntu yigeze kubigira yari ivye telefone yo muri Ijambo acagomba kugira ngo anitaperi angire ko escroquerie anje amafaranga bya nyene biba nk'ubakivye telefone tubone Cisha Ado reka ndamuce kugira ndamuginoti urumva Isharanga ava ngo wamuhimbire wantuka ibintu ubona ngo marabwine ngo ugiye ngo muri zinduka ngo kwiradiyo ngo matame wangusha dutanga ngo kuronterana urumva kugira ngo ambabaza ambwa ati mu bintu wovuga bikambabaza ushizemo vya madame ntishokunda kuko ndafise uburyo sinoma ngo ndafise uburyo ndamwizera kurutuka abandi bantu babizi bivanye ni ukungene tunwana uno gushika no mugusi yego Cisha hari bamwe bavuga yuko canke bemeza ko ukubaka kwanyu muri Mutima vyagiye biratuma timu mengo ntigifise inguvu nko vyahoze mu kirabajene niko bibona siko biri kuko abakenyezi twatwaye n'abantu badu supportinga canke badushigikira muri bijya bikorwa kandi bamya dushigikira kuva kera muri bya bikorwa dusanzwe dukora canke dukora n'ubu byo gukina bose no vyita ngo n'ugukina kuko hakina abana vyakajya kazi dukora ko gutwenza abansha kuryohera abantu ahubwo ni utundi tugorane twagiye turajamo ataho dusa duhuriye n'utwabadamu bacu ariko natwo nyene nk'umugabo aho abari aharanira igihe cyose kugira ngo ingorane azitunganya hamwe bikorwa bibandanye kuko twebwe ntidukora bijya bikorwa byo kuryohera abantu no gutwenza abantu kugira ngo tuyoremwe amafaranga ahabwo ni kubera ko ni bimwe mu bitugize mu buzima bwacu bituma natwe twiko turakora ivyo bikorwa twumva turyohewe yego Indundi comedy kuri Indundi TV komengo ntigifise inkomezi hari byabaye bo nakivuze hariho novuga utubazo twabaye mugabo gushika no munsi dusa no twaheze uno munsi tuvugana uko gushika ejo twari dusa n'abamaze gusa n'abamaze gutunganya ibyo bintu byose kugira ngo ibikorwa bibandanye kubisanzwe ahari abantu hamutugorana rero ingorane zose wabivuze neza yavuze ngo hari abantu hamuruntu niko biri zitegezwa ko kugira ngo zitunganye kandi igihe cyose ingorane zitunganijwe ibikorwa birakomera ego nuko uretse yuko ashobora kuba gufatirwa kubura umwanya kuyica nkuriya nta bindi isigaye imeze neza cyane gose bientôt baratubona kandi novuga mu bikorwa bimeze neza kuko video ziranditse tuvuge muri indi shusho canke tubone muri rya shusho nyene twari tumenyereye uyindi shusho bien sûr rega twebwe bamye batubona mu bikorwa bifatekanije novuga
n'ibimenyetso Okay. by'ibitangaza Okay. reka ndabivuge muri ubwo buryo n'ubu rero batwitegeye mu bikorwa bifatikanje n'ibimenyetso by'ibitangaza Okay. kuko igihe cyose umuntu aravye video yati mu mutima yama yitega bishasha ubu rero no kwitega bishasha bifatanyije no gutwenga mutaziko yego dusa rero nk'abari dusa nk'abegera ku musozo kuko ni bimwe mu bikorwa biheruka kuba vuba warabonetse muri Kigingi sama comedy aho mbere nko natangwe ndabivuga bamwe bavuze bati kumbe Cisha Ado arakaza nkaba ndakwibuka muri twenga na mutima edition ya kabiri aho bashoye gutwenza Kigingi na madame waho bari bicaye uretse yuko nari mu batumire ndavuga ati niyo nza kuba mfise kamera nkakwega uri karabatwenza abantu bagatahura ino mpano shasha muri introduction Kigingi aheruka kugira ngaho kuri mese yaravuze bati numwe mu bantu bafise impano abantu benshi batazi ariko abayimenye baramuzi basanzwe bamuzi mu bikorwa byo gutwenza mugapana kuri stage ariko ndizera ntimumaramara waraduze kuri stage kubabonye video kuri The Real TV show barashobora kuja kuraba ingene Cisha Ado yemeje Kigingi imbere ya mutima bose abantu bose barorera imbere y'isinzi ry'abantu benshi bakaba baravuze inyuma y'igiteramo ngo kumbe Cisha Ado kabaye azi gukina kujya kweri ki tutamubonye muri twenga na mutima byo bimeze neza kweri ki wabonywe na Kigingi uriyo kubonwa na mutima benshi niyo commentaire bagize ku bantu bagize iyo commentaire inyishu ifise Cisha Ado no musiko twamuheza yego nibiki byabaye tutazi ndabishikako ubwa mbere Kigingi wavuze ngo yavuze gute numwe mu bantu nemera bafise impano abenshi batazi ariko abamuzi ntibamukekeranye ndazi muraza kuvuga rero umuntu wa mbere mu bayimenye iyo mpano ni Kigingi yego numvuga yaje kwisonga yatahuye kuri stand up ko akanayimbonamo kuko jewe stand up comedian sanzwe ndayikora mugabo ndi umuntu ntakunda ibintu bya kombaomba kugenda gusaba stage ngo impananje nkine nguruma ngo bambone ngo shanka ibiki kuko ni umuntu nizera yuko igihe cy'umuntu gishitse kiba gishitse Imana iyo yuguruye nta wugara kandi iyo yugaye nta wugurura yego nukuvuga umugisha w'umuntu ntiwibe kajya gatoyi Kigingi yambonye witwenga na mutima show edition ya kabiri niko katumye abavuga ati ngomba kukuza nigiye tuyagana byavuze ati nakubonye umwanya mutoyi nambwiye ati uwo mwanya mutoyi wambonye niwo bampaye kandi nategerezwa kuwubahiriza kuko sinari nyene igiteramo yego acha bati kubwiyo mvo rero kubera ko kajya kantu nabonye kajya kantu karakomeye kagaragaza yuko hari nibindi bintu zivyinyegeje cha turavugana kandi nanamushimira amahera namusavye turaciranira arampunguza hageze kumpemba yampaye amwe namusaba yandi wari wamusavye hama aragupunguza akigupunguza mwaremeranije urumva vuga ati je akimpunguza twaremeranije ati reka ntaco ngende azabone ikiri muri jewe abone wise brain wari right now kuri stage sawa turemeranya ati okay arambwiye ati nkeneye kuzokora hagati y'minota 15 na 20 uzoyishobora jewe nzoyishobora ntugire ikibazo kuri jewe yaravye amakenga yuko ishobora kukubana myinshi minota ishobora kuba myinshi ntazoyishobora bati we ntugire ikibazo jewe nzoyishobora kuko sinkekeranya ku mpano yiwanje urumva kuko ndiyizi ko namubwiye ndiyizi ko ntabwo ati sha ivyo nateguye n'ivyahera improvise friend nzigwanako rero ndashimira Imana ko vyagenze neza hanyuma kuba tambonye muri twenga na mutima show edition ya gatatu nukuvuga jewe nta nyishu novugira exact notanga ahubwo nyene gutegura twenga na mutima show nuko yabonye yuko ntari type y'abakomedie ashaka gutumirwa muri ico giteramo ca twenga na mutima show kuko iyo mba nari mubo yari yifuza yarakeneye yari kuntumira kubera ko ntari mu ntiyantumiye kuko nikimenya hariho n'abandi atatumiye kandi bakomeje hano mu Burundi kandi bafise n'amazina akomeye rero mu gicapo yari afise cabo yifuza sinari ndimwo niyo nyishu yo notanga igihe azobona mu gicapo c'abantu yifuza ko noba nkenewe azontumira atantumiye sinzogwana ngo mpa stage nanje njemo ko nguva hanyuma bisigaye n'amahoro menshi ego wavuze ngo uwabibonye ubwa mbere ni Kigingi
hama dugisohoka hajya bamwe abantu baravuze bati ko sico gituma tutakibona n'amavideo usanga batagihuza kumengo ntibazananye mugabo nivuga ngo namakenga y'abene gihugu kandi umufana amakenga yiwe turayubaha ari naco gituma muba muhari kugira ngo mutange inyisho ugerageje kuraba ubaye ku ruhande ugafata Cisha Ado Mutima na Kigingi ari nkawe nk'umufana ubona yuko mengo ni Mutima yarakwiye kuba yobonye impano ubwa mbere kuko ari bamarana umwanya munini na Cisha Ado burya urazi yuko abantu bari kure ko ari bakunda kumenya inkuru y'ivyabaye ahanaka kuko abantu bahegeye urazi ko mushaka muryamanye n'umuntu mu kindi cyumba gakoma induru ikagenda kumva ubwa mbere ababanyi wowe kaza gusanuka mu nyuma haheze umwanya ariko arakoma induru cyangwa niho navyumve ko ubusinziri none abantu bakavuga ati naka ko yakomye induru byari ibiki nawe ati yarakomye induru burya rero kugira ngo umuntu abone ikintu kiri mu muntu kanaka bisaba ko amfatira akanya kakiwe akamwihweza okay rero peut-être ko Mutima ashobora kuba uwe mu vyo yabona akabona yuko nari mfise impano canke nshoboye bijya dusanzwe dukorana ya script vy'amateatre interactif gusa urumva akababona umenga muri comedy stand up hoho siko bimeze mugabo akabaho n'ubundi muntu abibona urumva kuko nanje igihe duhura ubwa mbere ndafise ico namubonyemwo kandi narakimubwiye urumva tumaze guhurira muri eglise maze kumubona singwa naja mu madeta ya maremare naramubwiye ati wewe hari ikintu ushoboye urumva hari ikintu ushoboye akimubwira bivanye n'ukungena umuntu yihweza abandi rero bashaka kubonamwe ibi nabiriya rero peut-être ko ica atabonye ubwa mbere abandi bakibonye bakagiha umwanya wagutse nizera ko nawe mu kindi gihe yarakibonye aragitahura azogifatirako kuko hariho n'ibindi duhuriramwo biruta bike ego ninde wifuza kubona muri timu yanyu ashika ku rugero nk'ubwo mugeze koko uno munsi bavuga Mutima na Cisha Ado kare bateye intambwe kurusha amatwara abonye yadisa akora dote y'amateka yanavugishije abantu ku rubuga ngurukana bumenyi nawe umuntu mu gisata cya komedi uvuga ati ndipfuza ko no umuntu nawe abantu bamutahura kurusha bose ego yaba mfise ubwo bushobozi jewe antake Cisha Ado no bikora kandi ndashima Imana biriko biraza ikintu cyo inkono yose ihirigiye cyane uno munsi tuko turavugana uno mwanya nyene Joba ari ku radio akora ku radio Isoko FM ibaza ko biri muri bimwe bizomwagurira kariyeri yiwe bikamukomeza bikamushikana kundi gwego rero ndasenga nsaba Imana kugira ngo abo tuhatanguranye runo rugendo nabo baduge naho je bonsumba nibisanzwe kubera yuko niteka wise brain ego niteka kuko nitwara nkavuga ati ibihumbi ndafise abantu mfise ico na contribute mu buzima bwabo vuga ati ibihumbi simvuga ndavuga ati mpadimire ngaho nyaruso fadimire mugabo iyo utamuha iyo opportunity urumva acha twenga wo yabuze ntiworonka ingeno ya musaba ahubwo mwohuruka mara gusaba udafise jensira champa adavise cyangwa to yamuze si heza zokubwira kandi uzobona telefone atemuze VIP mpaka nimero mu urumva kandi wari kuri ifitini ya bya bindi byo mu kibano vuga ati urumva ego kenshi mbere niko jewe saba ndashaka kwandi ndinasera mvuga to ya impa ndashonje gende kwirira ni akubisanzwe nico cyari gikwiye nabandi cyari gikwiye komera ingorane tiko turagira bavuga mu kirundi bati inyundo irakura ariko ntisumbi yayujuje kandi igitego kirakura ntigisumbi zose ntibikura naho ubyibuka uno munsi rero abantu jiko tugira inzigo ukanka gusupportinga Cisha Ado ugasanga ukanka gusupportinga undi muntu anani kumusupportinga kuvuga ati ni mugende muge subscribe kuri the TV show urumva ngo yoshagira ngo basabone ngo benshi bakashaka kwiza ngo 100k iyo jaru ni yiki wewe ni na contribute mu iterambere ryawe ako kantu uri umuntu utahura ico nakoze wewe uzompa respect kuco nakoze rega wewe ntuzoca unsumba nazogira ibihera byinshi uzovuga ati naho mfise amafaranga menshi uriya
it's my parent nibwo yagize ishakoro no munsi ngire ahogeze kininiya pana mu majambo mu bikorwa bigaragara nico twari dukeneye uno munsi umuntu umusupporting amajambo gusa nibikorwa kuko niyagera hageza azobigushimira uno munsi jewe Cisha Ado ndiko ndajya kuvyamwa n'amasengesho n'inyishu zamuzehe wanje pastor ndi muri government atakihari none nanje ndiko nkora iki kugira ngo abana banje nabaze bagiye kuvyamwa nasize nka Cisha Ado majusi ndiko nkora iki mbega ndiko nsiga izina ryiza mu bantu canke ndiko nsiga izina ribi ivyo urazi ingene bibabaje umaze gukora ngo urazi so ingene yari ngumye ngo atikura ngo urazi so wawe ingene yatuririyeko urazi urumva ukana ingene kababaza rega ntituzokwamaho ubwatsi burakura bagasomba ubundi jewe ni naba ntakihari umwana wanje azoraba ibikorwa vyanje agire ku izina ryanje ashitse hana akavuga ati jewe nitwa Cisha Ado Dilani Meha Azriel umuhungu kwacisha wa mungu kwacisha Ado tecisha yari muzehe urumva wa mungu kwacisha Ado ngo hano harano nshika mvuze izina rya muzehe akavuga ati so yarumva bakagufashiriza izina rya papa yego ivyo rero nivyo dukeneye ni gajambo bavuga ngo kora neza wibandarize utize gukorerwa neza kuko ivyarwa ntuzuzururira nutabugihari okay siga umugani okay Cisha ni yihe message wacu dusigira twebwe friends fans and family ba The TV show kugira ngo dusozere ikiganiro cy'uno munsi message no basigira namaze kuyivuga tugaragaza urukundo muri vyose apana urukundo rwo ku muntu yego urukundo rwo mu bikorwa no munsi abantu benshi agaragaza urukundo rwo kujyajyana kuri statue yego kuri statue urumva umpisha ko unyanka hagwisha ko ndabizi tukabana jere ivyo sindabikunda umuntu umwanka n'ubujyaje bwa mbere mu bwizukuri mubane muzinanye ndaguhorira ati jewe nuku jewe ndi umuntu wa mbere bivanye n'ivyo nize yego mba nshaka kubana amahoro n'abandi bantu bose mugihe banzi ko ya insano vap yageza kurondera umuntu kugira ngo ndabe ko twotunganye ico kintu gituma mudahura bihere je n'umuntu nkunda kuraba cyane abakomeje bo mu bindi bihugu muri iyo misezi nararavye bifu yari hagati y'umukomedi bita Shafi muri Tanzania na Steven Morusi ingene banagwanye abakomedi bakaze bose bariko bafamusemo urumva bariko bintu bariko fa ijambo kana kabakoresheje jewe narazanya akajambo n'umunsi karari yitikageza hano ka cendi mireye kubadida bifese yagakoresheje mu ndirimbo kandi abantu benshi ntibazi yuko ari ijambo ryawe cendi mireye ntibazi ko ari jewe nije nakazanye cendi mireye kubadida bagiye kuraba mu comedy nagakinyemwo neko ndaraba amazina muri na Alice muri telefone ina comedy yahitinze gose meme na Chimamanda Moses arayipostinga kurumva kuri page yiwe ivyo ni ibintu bisanzwe aho twibuka abantu ko Alice yari yagukubise mu izina ry'umukobwa ego yanyise ngo ndimireye muri yo comedy hanyuma ngenda kubitahora mu bien sûr okay urumva bariko barafa utwo tuntu tw'utujambo ngo yantwaye akajambo ngo yakavuze urumva ngo yagumye wakavuga cyane kuko uja kwa Bifes ati indirimbo iravumye kandi aka kantu karakoreshwa cyane aka kantu karakoresha cyane inyinjiriza urumva inyinjiriza ko ukora karira ko urumva mugabo je ndayifata ko ni inspiration yanje ariko aragira yarashigikiye urumva yarashigikiye kuko nanye nabise abantu bampano bashavuga ati aka kajambo kagire comme signature yiwawe okay urumva nico gituma no mu ma video nkunda gukora urumva y'ama monologue cyane naga signature nkunda guhereza ni nka kujya kwa Pop K mu Kanyosha yazanye kazi imana inkunda inyuma y'imyaka 2 akoresheje n'ama t-shirt agiye gusohoka indirimbo bien sûr urumva nsanga nakajambo kariko karakura ivyo rero barashwanye okay ningumu zarabaye mon frère icyantangaje hati kugitera mu nyuma bahurira kuri stage barumvikanye bagaragaza urukundo uno munsi abantu benshi ngaba bafitanye amabifu umwe ngira ngaha muri Buja Flavor no kwicana bakwicana kandi ari utuntu dutoyi byavuye utuntu dutoyi bijafashe no kubiheza ku buryo wewe wumvise ko hari diri ngomba ndonke kora ku kabifu unavyitambikamo bigahagarara okay kugiyo diri sindayironka biruzuye
aho butomboye ntobo warakwiswe n'amashani iyo ngiyo amashani isumu byo vyama vyabaye none iyo nzigo niye yeke eske ibikorwa tuko turakora bizotera imbere bigiye kundi rwego gute mu gihe atarukundo rurimwo ibikorwa bitagira urukundo nta bishika no kuvuga ngo dukuru urukundo kuko ibikorwa bitagira urukundo nta nashiya bikorerwa urumva none no gira share y'ibikorwa bya gute ndakwana nico kunda nta na comment ushiramwo ngo mugesera nani ukaca usanga no kuri channel yawe sindi umwabone urumva hamaje nzanga ngo ngurumva ngo nguranko bimeze nka vya bintu umuntu akora muri company kanaka ugasanga ntacyo yigera terera urumva ugasanga akora reka zimupfanye ugasanga dufata akora nko muri company ikunda kugira nk'ama publicité koko kanaka ugasanga ntiyigera sharing ivyo bikorwa na comment yigera shiramwe ese ko umuntu muri kumwe urumva kavuga ati tugira urukundo izo bifu zidafashe zitinjiza tuzireke tugirana urukundo jinda afite ivyo nshoboye nawe afite ivyo ushoboye ikintu ntagishoboye mvuga ati naka ugasanga wewe barakubwira ati nzanira Cisha Ado hoya ngo ujya ntiyoza ukacu ukugarama bariyeri kugira ngo sinshikirwe tugira urukundo ni wagira urukundo hariho nawe bizokugarukako yego kubera urwo rukundo wagize nico hanini ko ndahamagarira abantu dufashanye uno munsi hamwe ndagomba gufasha ikindi kintu kandi bari muri nani kariyeri imwe uko ngo atashingo ndaguhaye jewe ndabisa nagiye kubafasha ngo ko turi muri kariyeri imwe je sinza kukwaka byinshi no munsi fise umudamu ni naza avuga ati wagiye ku kazi ndaba nabo base kantu kifana babivuga ngo ndaguciye ngo mpaye gucampaya yasinza mukora ibintu bimwe kuko nawe je ushobora kumukina kuko nawe je uzomukenera gaturakenerani niko biri dukundane rero wewe antake nka CEO wa The Real TV show abandi bakagutume bakaguha ibiganiro bakakubaza kubera iki wiyumviye kwita ijya channel yawe this name wavyumviye gute vyagenze gute no sugutezanya imbere none tuzotezanya imbere gute tuzoduzanya gute ko umwe wese ari satuntu twanje twibuke iyo ubwami budasukiranije urasambuka iyo ubwami budasukiranije urasambuka nagushimire cyane Cisha urakoze gose je nizere yuko nejo bundi nitwagukina uzotwitaba koko ntiwigeze utugambararira ariko kandi nagusabire kugira ibiteramo upfe hano uje no mu makungu ariko kandi abantu ngaha babanze bakwitwararike kuko kuba tabibonye ndabisabye bagende kuri The Real TV show aho image ziri kure babanze bumvirize stand up yawe ingene abantu batwenze kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma wanavuze ibintu bibaho bimwe mu bintu byatumye na Kigingi aza kuri stage azari karatwenga abaza abantu ko baryohe mbere banabajije ati agaruke benshi bakemera mu gihe ibintu bya comedy nasanze abantu batigirisha avuze ati agaruke ati wapi niyigiye rero ndagushimire cyane hama kandi nanagutera intege igihe kiracahari nizere yuko mu mwaka uza tugiye kubona Cisha Ado za Arizona nkuko turiko turabona ba Kigingi za Kentucky n'ahandi muri Belgique abarundi ni benshi bagutumeko uryohera abantu ariko ngaba banze baguha ibiteramo ariko kandi sabe friends and family ba The Real TV show kubandanya dushigikira Cisha Ado rero yakubwiye yuko vuba cyane agiye kugaruka kuri Indoni TV hariya muri Indoni Comedy niho bakinira ibikorwa byo bimeze neza reka ndagushimire wewe mukunzi butunzi utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwacu reka ndagushimire kandi ubandanye ushenga kugira ngo nabandi bashikirwe place yego merci beaucoup ndangiza nanje ndabwira yuko ndafisa gacano kanje wandika Cisha Ado mugende nanje munshigikire mugirike kuri sabone cyangwa subscribe ndakunze gushaka utuntu duto kugira ngo nanje nkomeze kubaryohera murakoze cyane kandi nshimira na Aran gihe cyose azonkomishwa ashwa nzoba ndahari take 5